Amahoro neza kaze muri amakuru atekanye ikirere cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Rusama mwaka wa 2026. Mu gitondo haritezwe imvura hacemwo n'ibihe by'izuba mu bice vya Cankuzo na Ruyigi mu ntara ya Buhumuza, Igitega hamwe no mu Rutana, Makamba, Bururi na Rumonge mu ntara ya Burunga. Imvura kandi iritezwe mu bice vya Bujumbura, Bubanza na Cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Mu bindi bice bisigaye vy'igihugu hitezwe ikirere kiri mwizuba n'ibice bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu bice vya Mwaro na Muramvya mu ntara ya Gitega hamwe no mu Kayanza mu ntara ya Butanyerera, ibipimo by'ubushuhe bizoba biri ku degrees Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe imvura mu gihugu cose, mu mihingo itari mike hakazocamwo n'ibihe by'izuba. Nayo hazoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura, ibipimo by'ubushuhe bizoba biri ku degrees Celsius 28. Mu gitondo hitezwe ko izuba zoseruka gihe cy'isaha 12 rirengege cy'isaha 12 zibura iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwatugene n'igwejebu agarukiye hano. Makore cyane kuyakurikirana.